nawe ndavugana nawe kino gitondo, wowe Imana nivyo yaragutoranije, utaraba n'urusoro mu nda kwa mama wawe yari ikuzi, yari yarakurobanuye, yari yaragushizeho kubw'amahanga, yari yaragushizeho kugira ngo uzobere inyishu benshi, yari yaragushizeho kugira ngo uzobere umugisha abandi, yari yaragushizeho kugira ngo umurike umuco hano ku isi. Imana nivyo yaradukunze. Wumva ko aya majambo ingene Imana itangura kuganiriza Yakobo, itangura imuganiriza amajambo yo kumwereka ko iramuzi. Haleluya. Iramuzi, iramusobanukiwe, avuga gute, iramuzi kandi ivuga ngo umukunzi wanje. Haleluya. Iyo umuntu aje agusanga agomba kubwira amajambo, akabwira tumviriza vy'ukuri, dufate nimba afise inyishu y'ikintu rimwe, abanza kukubwira ati humura cyane, humura gose, humura. Natwe kino gitondo Imana kiravugana natwe, muhumure mu izina rya Yesu Kristo. Inigi kiguteye ubwo. Hari umuntu ku radio umunsi indwi heze yatwandikiye avuga ko hari abantu bako baramurondera, bagomba kumugirira nabi, bagomba kumwica. Nukuri hari igihe ikintu ukibamo ukumva ko nyine nta humure ntaki, ariko Imana kiravugana natwe ikivuga ngo humure, ndakuzi kandi naragutoranije kera, ndakuzi. Arandi jambo ryavuga ngo ndazi icara ryawe, ndazi niva hasi ryawe, ndazi ngene ubayeho, ndazi ngene ugiziki. Rero namwe muri kino gitondo Imana irazi ngene uvuga, irazi ngene wicara, irazi ivyo ukeneye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe by'ukuri. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe cyane. Nuvuga gute? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntabura uko abigenza, uko akora ntakonzi, nzira camwe ntazonzi, ariko icyo nzi ntabura uko abigenza. Uko biri kose, uko bibisa kose, uko byo kwitwa kose, uko byogereza, uko byogira inkomezi kose, ntabura uko abigenza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Rero twari tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, aho twamaze dusangire amajambo y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Twamaze dusangire amajambo y'Imana nuko twaho turumviriza indirimbo zitandukanye z'abaririmbyi bariko badufasha guhimbaza Imana. Rero no muri kano kanya tugomba gutangura twumva ijambo ry'Imana. Ndizera ko aho uri, aho uherereye, ndizera ko nimba uri kuragenda, nimba wicaye, nimba uri mu bikorwa bitandukanye, ubari natwe mu minota mikeya, ndizera ko taza kuba umwanya munini, kuko ndaza guca gusubira dufata akanya kubwira ngo ari byo bifuza ko dusengera, ari byo bifuza ko ari ntahe, ari iki, arakajyo keza ko kuza gusubira nimba ari imirimo bifuza ko tugushiriramwo. Rero vy'ukuri nizera ko ibikorwa biracari hari kandi biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Rero dusangire amajambo y'Imana mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yesaya. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yesaya igice ca 41. Yesaya igice ca 41 kuva ku murongo w'8. Yesaya igice ca 41. Yesaya igice ca 41 ku murongo w'8 avuga ngo, kadusoma ku murongo w'8 avuga ngo, ariko weho Isirayeli umusavyi wanje Yakobo, uwo natoranije, uruvyaro rwa Aburahamu. Haleluya. Uruvyaro rwa Aburahamu, umukunzi wanje. Ndasubiramo, ariko weho Isirayeli umusavyi wanje Yakobo, uwo natoranije, uruvyaro rwa Aburahamu, umukunzi wanje. Ku murongo w'9, wewe uwo natoye nka gukura ku mpera z'isi, nkaguhamagara ngo uve ku mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umusavyi wanje, naragutoranije sinagutaye. Ku murongo w'10, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ndasubiramo, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Abakurakiye bose bazoteterwa bamaramare, abagutonganya bazocika ubusa baranduke, abaguhaririza uzobarondera ubabure, kandi
abakugwanya bazocika ubusa bakamangane mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya, ndizera ko tugomba dusangira amajambo y'Imana mu ruhande yaho aho Imana tubona ngene ibana natwe mu kintu cyose, cyangwa ngene Imana navuga gute ngene utahuye ino nkuru tidira bavuga ngo ibiremesha abubaha Imana, bavuga ngo ibiremesha. So iyo bavuze ngo ibiremesha wumve ko naho umuntu aba ari mu kibanza kitari adatekanye muri we, naho umuntu aba ari ahantu byiwe peut-être bitore kuragena neza cyangwa habona umenga hari umwijima, naho umuntu iyo bavuze gukuremesha aho twame turumviriza indirimbo ivuga ngo mubwire yoye gutinya umwami ni mwiza cyane ntagire ubwoba. Haleluya. Iyo bavuze ngo ibiremesha ari ijambo ry'Imana rivuga ngo mubwire abantu by'ijuru, mubwire ibyururutse umutima, mubabwire ko bahiriwe bafise ubundi buzima. Iyo turavuga ngo uremesha, sinzi bo ushobora kuba mva nkaho uvuga ati jewe nta na kimwe bimbwiye. Iyo bavuze kuremesha n'ubuntu byinshi bitandukanye. Hari umuntu aba afise ubwoba bw'ubuzima, hari umuntu aba afise ubwoba bw'ibyabamwo bw'ibyaha cyangwa ikindi kintu cyose. Ariko ndiko ndakuzana mu kibanza yaho ushobora kubona cyangwa ushobora aho Imana igomba ivugana natwe mu buryo bwo kuturemesha. Uno munsi sinzi gituma Imana yarungitse ayo majambo, mugabo n'uburyo bwo kuba ahantu bwa Imana igomba ivugana natwe mu buryo bwo kuremesha. Sinzi turi mu bihe umwaka uri kurasozera, umwaka uri kurarangira, nta minsi myinshi isigaye, yasigaye ukwezi kurimo, ariko turashima Imana ku byo twabonye, turashima Imana ngene yabanye natwe mu gihe kirangiye n'abantu benshi. Hari igihugu ufise intahe by'ukuri, ariko n'umunsi nasuye kuzana ibino jambo, ndazanye ino jambo rivuga ngo ryo kuremesha umuntu wese, peu importe situation irimo, peu importe ibihurimo, peu importe amajambo ari kurabwirwa, peu importe ikintu cyose cyose uko ucoba kimuze kose, ndagomba ko kumva ko hari ijambo ry'ihumure ryaje ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari ijambo rigukomeza, hari ijambo riguterura, hari ijambo rigukura mu mwijima, hari ijambo rigufise ibyizigiro. Ijambo ry'Imana ngo iryo niryo banga ryari ryarangejwe kera, ngo ryavuzwe mu banyamahanga, no kuri Kristo muri mwebwe ibyizigiro by'ubwiza. Abantu b'Imana, hari ijambo riza mu buryo bwo kuremesha, hari ijambo riza mu buryo bwo kubaka, hari ijambo riza mu buryo bwo gusambura ibyosamburwa. Ngabo no munsi turonse ijambo ryo kuremesha. Naho Imana rero ivugana na Yakobo, iri kiravuga Yakobo, mwumve ko yari kiravugana na Isirayeli, iri kiravugana na Isirayeli hose. Ubuze ko nibuke ko uyu Yakobo Imana yamuhinduriye izina ikamwita Isirayeli, ntaciswe Yakobo kundi yiswe Isirayeli. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero ijambo ryavuze ngo ariko weho Isirayeli, umusavyi wanje, Yakobo uwo natoranije mu ruvyaro rwa Aburahamu, umukunzi wanje. Haleluya. Nawe ndavugana nawe kino gitondo, wowe Imana nivyo yaragutoranije, utaraba n'urusoro mu nda kwa mama wawe yari ikuzi, yari yarakurobanuye, yari yaragushizeho kubw'amahanga, yari yaragushizeho kugira ngo uzobere inyishu benshi, yari yaragushizeho kugira ngo uzobere umugisha abandi, yari yaragushizeho kugira ngo umurike umuco hano ku isi. Imana nivyo yaradukunze. Wumva ko aya majambo ingene Imana itangura kuganiriza Yakobo, itangura imuganiriza amajambo yo kumwereka ko iramuzi. Haleluya, iramuzi, iramusobanukiwe, avuga gute iramuzi kandi ivuga ngo umukunzi wanje. Haleluya. Iyo umuntu aje agusanga agomba kubwira amajambo, akabwira ati mbiriza by'ukuri, dufate nimba afise inyishu y'ikintu urimo, abanza kukubwira ati humura cyane, humura gose, humura. Natwe kino gitondo Imana kiravugana natwe, muhumure mu izina rya Yesu Kristo. Inigi kiguteye ubwo. Hari umuntu ku radio umunsi indwi heze yatwandikiye avuga ko hari abantu bako baramurondera, bagomba kumugirira nabi, bagomba kumwica. Nukuri
hari igihe ikintu ukibamo ukumva ko nyine nta humure ntaki, ariko Imana ikiravugana natwe ikivuga ngo humure, ndakuzi kandi naragutoranije kera, ndakuzi. Arandi ijambo ry'Imana ngo ndazi icara ryawe, ndazi niva hasi ryawe, ndazi ingene ubayeho, ndazi ingene ugize iki. Rero namwe muri kino gitondo Imana irazi ingene uvuga, irazi ingene wicara, irazi ibyo ukeneye, irazi ibyo gukingira n'ibitogukingira, irazi bizogushikana muri bya bindi yavuganye nawe, irabizi byose. Ariko ijambo ry'Imana ryaje rivuga ahantu, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ndakubwira muntu w'Imana uri kuranyumviriza, ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe. Ntutinye, ijambo ry'Imana rivuga ngo bisanzwe Imana mu ruhande rwacu, wo tugwanya ninde? Ni igiki cyo kugwanya yakunesha? Imana iri mu ruhande rwawe. Wibuke ijambo ry'Imana, Abisirayeli Imana ikirabakura mu gihugu cya Egiputa. Ijambo ry'Imana rivuga neza ko imbere yabo hari ikiyaga, inyuma yabo hari ingabo za Farawo, ku mpande hari imisozi, ku buryo bidogera Mose akavuga ati none Mose waje kutwicira muri buno bugaragwa, mbega muri Egiputa nta mva zariyo, aho waje kutwicira muri buno bugaragwa? Ariko Imana ibwira Mose ati mwihagararire gusa, kuko muri abagakiza uhoraho agomba bazanire. Kubera ko bano bantu Imana yari mu ruhande rwabo, mu buryo iyo turavuga ngo Imana iri mu ruhande rwawe, ntumve ko ari ikintu gisanzwe canke ari ikintu umuntu yashobora gusuzugura. Ntumve ko ari ikintu, ari ahantu umuntu wese yopfa gushikira. Iyo uvuze ngo Imana iri mu ruhande rwawe, rino jambo turakunda kuryumva iyo umuntu akubwiye ati humura cyane, Imana iri mu ruhande rwawe. Wibuke ijambo ry'Imana Yakobo ariko aragwana, si Yakobo ni Yosefu menga ari mu ntambara, umumarayika yabonye umumarayika Yosefu ngira kubera ishaka ryinshi aravuga ati mbe uri mu ruhande rwacu canke bwira neza. Haleluya. Hari igihe iyo wumvise ngo uyu muntu ari mu ruhande rwawe, dufate nk'iyo umuntu akiri mutoya, umwana aba yumva ari kumwe na papa we cyangwa ari kumwe n'abavyeyi biwe, uba yumva ko ari ikintu, nimba ari ikintu ca mbere c'uburinzi kiri kumwe nawe n'abavyeyi biwe. Nawe ndagomba ko uno kino gitondo duhumuka amaso tukabona Imana igendana natwe. Imana iyo turyamye ibana natwe, Imana iyo turi mw'ibarabara igendana natwe, Imana iyo turi mu buzi bwacu ibana natwe. Wumve ko nimba ari Imana iri iruhande rwawe, niki cyo kugwanya? Ijambo ry'Imana rivuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Mu yandi majambo, iyo haje ubwoba, hari ugukekeranya kw'ikintu muri kumwe. Iyo umuntu agize ubwoba, dufate iyo uri mu nzu, sivyo, hari ibintu uba usanga uvuga ati aha n'ukuri ndi muri iyi nzu nta bwoba nza kugira. Mugabo dufate nimba ari ahantu umuntu ushobora guca, umuntu ushobora kugira iki, uba ufise ubwoba, uba ufise ugukekeranya. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntuzokwigera utinya kuko Imana iri kumwe nawe. Shikama ushira amanga kuko ndi kumwe nawe. Avuga ngo ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Haleluya. Hari ibibanza umuntu ashobora kubamo umuntu akihebura, ariko ndagomba kukuzana ahandi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dufise ibyo vyizigiro nk'ikiziritse umutima. Dufise ibyo vyizigiro nk'ikiziritse umutima kigumye kandi gikomeye cyane. Bantu b'Imana, bizirika imitima yacu n'iri jambo ry'Imana ritubwira ko Imana iri kumwe natwe. Ntiwihebure kuko ari Imana yawe. Ntutinye, ntihagire ikintu na kimwe, kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo bwanje. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndakumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Wumve nta maformire menshi arimo. Nimba Imana ikubwiye kwiri kumwe nawe, uri kumwe nawe. Ijambo ry'Imana ngo ndi kumwe nawe gushika ku muhero w'isi. Abo ndagiye sindabasize mwenyene, ariko nzobarungikira umwitsa. Haleluya. Sinzi ibyo ariko uratinya, ariko numva hari ubwoba bwinshi. Hari umuntu
turavugana avuga ati mu mpera z'umwaka ati no kugenda buke buke, hari impfu nyinshi, hari iki nivyo vyoba bihari, ariko ntutinye ibyo byose byoma bihari. Ntiwibaze ngo ni igihe kanaka ibyo byose byama bihari, ariko ntutinye. Hari ibintu bitandukanye, ariko ntutinye kuko ufise Imana yawe. Ntutinye kuko ari igihe umuntu yibaza ko umuntu yikunda kurusha uko Imana imukunda, ariko Imana iragukunda kurusha uko wikunda, kubera ko niyo yagushizeho, niyo yakuremye, niyo yagubaditseho. Niyo mpamvu ndikunda kuzanira rino jambo kugira ngo utahure ikintu kimwe. Imana ivuze ngo iri kumwe natwe, mu yandi majambo nyiri kumwe na ijambo bavuga ngo Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ariko kino gihe ijambo bavuga ngo nzogendera muri bo, bazoba abana banje, nanjye nababera Imana. Mu rudandazwa rwawe ntutinye, Imana iri kumwe nawe. Mu kazi kawe ntutinye, Imana iri kumwe nawe. Mu ruvyaro rwawe ntutinye, Imana iri kumwe nawe. Mu muryango wawe ntutinye, Imana iri kumwe nawe. N'akaga gakomeye iyo umuntu amaze kumva ko Imana yamuhevye. N'akaga gakomeye iyo umuntu amaze kumva ko Imana ntikiri kumwe nawe. Hari situation n'ibyo ushobora umuntu twako turavugana, ariko aravuga ndabuze amajambo yo gusenga, kikintu kibaye mu gihe kinini, akujya bibaza mbese Imana irahari. Imana irahari, yes, Imana irahari, ariko Imana ntigaragazwa n'ivyo bintu ukeneye gusa, ariko Imana kuba wowe uhari, Imana irahari. Ico nico kintu gikomeye bwa mbere. Rero uko vyaba bimeze kose, uko vyaba bikoze kose, ndagufitiye ijambo muri kino gitondo, ntutinye. Ndagufitiye ijambo, niryo jambo Mpwemu yarampaye, nkukubwira ngo ntutinye, ko Imana iri kumwe nawe. Yakoze biriya ntaho yagiye, n'undi izobikora. Yakuyeho vya bintu vyose. Dawidi niwe avuga ngo tuba twarihuye ngo tutaza kubona kugira neza kw'Imana mw'isi y'abakiriho. Hari ibintu tuba twarahevye, mugabo kubera ko twagiye turabona kugira neza kw'Imana, uko vyagenda birakurikirana, uko vyagenda biragaragara, twarizeye Imana. Niyo mpamvu twama twambara inkomezi buri munsi. Hari ibintu turaba tukavuga ati twabivamo, bategera ngo twokuva ko tukaja hehe. Hari ikintu tuba twarabonye kuri iyo Mana bituma twumva twoshikama, bituma twumva twotekana muri twebwe. Muntu w'Imana, ano majambo ndiko ndayavuga ukurumva ngo ntutinye, umenga nyene ntutinye, umenga nyene ugateka shawe we ntavyuzi, uriko uravuga ngo sintinye. Reka rero ntubona ko ibintu bigeze habi, ntubona ko ibintu bigoye, ntubona ko ega ivyo turabibona. Muntu w'Imana, hagati y'ikintu, hagati y'intango n'iherezo, hagati cyane haragoye, mugabo hagati Imana irakurindira cyane gose, ku buryo usanga ihereza ari cyo kintu gikomeye cyane. Ariko ndagufitiye ino jambo, ntutinye, tekana mu kazi kawe, ntutinye. Bakubwiye ngo kagomba gahere, bakubwiye ngo usubiye gukora ikosa rimwe ngo kagomba gahere, tekana, ntutinye. Ni krizi y'amafaranga, ni ikibazo kanaka, tekana, ntutinye. Ikikubuza gutinya si ibintu byinshi, ikikubuza gutinya nuko Imana mu ruhande rwawe. Ntiwitege kumaramara, oya, yitege kugirirwa neza n'Imana, itege intsinzi y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura kino gitondo ubwoba bwose muri wowe, ugukekeranya kose muri wowe, kubwica Imana yavuganye nawe. Hano hantu Yesaya hari ahantu avuga ati ariko arandika aya majambo, urabona ko hari ugukekeranya. Nyuma mbere aramuganiriza amajambo bandanyije, nturaba amubwira ngo uramanza guhindura ikisekuzo, ukamubwira amajambo menshi, akamubwira ntutinye, urafise ubwoba bw'ivy'Imana yavuganye nawe, don't worry, ntutinye. Vyomara umwaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, ariko ntutinye.
ahundi yavuze ati kuko hari date yabivuze, kuko hari date yabivuze, kuko hari date yabivuze, ntutinye. Yego ukaba warabwiwe n'abantu ukaba wizera ko Imana mu ruhande rwawe, mu maproje yose uri kurakora, mu bikintu cyose uri kurakora, ntutinye. Ibintu byose abantu ubona ko ari igihe uvuga ati none jewe uyu muntu bimeze uku, vyama bimeze uku, tiraba tiranaga ibintu ubona bizoshoboka. Yes, izere, ntutinye. Nta kidashoboka. Ijambo nyuma rivuga ngo ni Imana bariho bose, nta kintu na kimwe kidashoboka. Aho nuko turavugana avuga ati none jewe atera habasha uyu muntu ati adahinduka, uyu muntu aguma agira muri ibi bintu tinamuhebeye. Ndamubwira ati ntutinye, tekana kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Uwo kurwanya ninde? Naho ingabo zo gusakaza ngo zigutere, no muri zo nyine tekana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Rero n'aya majambo numva twasangira Imana, na Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo dusangire. Amajambo menshi twavuze, twarije ijambo rivuga ngo ntutinye. Imana yambwiye ngo sintinye. Haleluya. Nimba wizera kuri ko Imana muri kumwe nayo, ntutinye. Aho yakubwiye uzohashika, uko byo bimeze kose, biguma canke vyoroha, inzira zose nimba bozukara byabigira iki, nimba yarakubwiye ntutinye, tekana. Muntu w'Imana, uravye Abisirayeli uru rugendo bagize rwa rugendo ruteye ubwoba cane, ku buryo banashobora no gukekeranya. Bari barindira igihe c'Imana kinini, bari mu buca, ariko igihe kimwe biragaragara mu izina rya Yesu Kristo. Igihe kimwe birambara umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ndakunda Imana. Muntu w'Imana, ndakubwiye ntutinye. Ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe kandi izokugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Ntutinye kuko ari Imana yawe. Ntutinye, ntukihebure. Haleluya. Jamwe bavuga ngo urukundo ruhingwe wirukana ubwoba bwose, irukana ubwoba biciye mu rukundo rw'Imana. Haleluya. 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 Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ibahezagire cyane. Ari amajambo y'Imana twariko turumva, twariko turagirirwa neza n'Imana. Imana iriko iratugirira neza uko vyo bimeze kose, ntutinye. Imana ivugana natwe, imvugo yiwe ni hame, tegereza umunsi nisa. Haleluya. Yesu ni umwizigirwa w'abantu b'Imana. Yesu ni umwizigirwa uko yararejo na n'uyu munsi niko ari. Ariko ntutinye. Ni iki kure gutera ubwoba? Ni iki? Hari igihe umuntu n'ivyo aronka akantu akaguma agira ubwoba bw'uko yogatakaza uwo, kirazira. Ntutinye, ntutinye mu business yawe, mu bintu vyawe byose, ntutinye. Irukana gutinya, atari uko ibyo biba bihari bigutera ubwoba, ariko kubera ko Imana iri mu ruhande rwawe. Rero Imana ibahezagire cyane. Hari amajambo y'Imana tugomba tuhatanga akanya uguhamagara bipfuza, ari ntahe, ari indirimbo ugomba gusaba, icyo wifuza ko dusengera. Ntutinye. Undi mukeneye ko umuryango wawe ugirirwa neza n'Imana, ntubitinye. Itangura wizera Imana. Haleluya. Ntubitinye. N'amafinansi yawe ariko atariko aragenda neza, ntutinye. Haleluya.